Dushaka kwemera abantu bahagarara bagatuka umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi dufise influence natwebwe duhaguruke tugirene tumuvugire tumwereke yuko ari papa wacu papa w'igihugu ntumbone afise umunwa muremure no kugwana ndagwana ugwana bakugije iki habaye iki rero nk'umuntu akwagiriza ngo wamwisungongo urumwicanye ngo uri kugira propaganda yo kwica abantu uwo muntu wogenda utamutabiye amakofi ibintu vyo kuzanga ku marezo soso mukumvisha abantu yuko mu Burundi hariho amacyakubiri ko tudakunda abantu ngo ndi umunyarwanda ndi umurundi ndi mukino come on guy jewe ndazi juste les Rwandaises bafite ama business ngaha bafite amafaranga bacuruza babayeho neza nta ngorane bifitiye mugabo wo mu influencer ni ucyubikreya ucyugenda ufata video ucyugenda kuvuga n'ivyo twe tutavuze muri ya espace ngo bamye bampiganira ngo kuva kera ngo bazoncisha umutwe wanje ngo ndi umunyarwanda avanze ngo n'umurundi can you imagine ivyo bintu urashaka kuja ngaho ukafata video ukabivuga juste abone twenye n'abakoresha réseaux sociaux tutarabanye hagati yacu hariho n'abariko barashaka kugumura abandi je naravuze ati ukaba uri mu gihugu cy'u Burundi ukabuzi ibintu turimwo ingwano turimwo kuri réseaux sociaux ukabona yuko udashobora kuvugira igihugu cy'u Burundi tuvire I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndabaye kuri micro ni jewe nyene juste Gael Academy from Babesha ke Black Machine Black behind the camera mwitu musaza ndabwira kuno munsi tuje kugira ngo tuyage utuno n'utundi kumwe na Queen of Buzz kwa kuri ahandi ndakubwira ko yarambuje ku present kwa kuri ahandi all the way from GTG ndakora musaneri yambuca unapendeza sana n'abakunzi ba mukubito yambu uraberewe cyane Neri merci usiga usara ba diaspora ndabasumje fraîcheur vya vrai yego umva je sumje ba 90% ndabasumje fraîcheur aba diaspora ufatiye kuki fatiye kuki njya neza mbayeho neza nta stress z'amataxe mfise nkabo sinkora 20 ego ni leverage ndakora umwanya munini mugabo sifite ama shift menshi mva bye ndonka kayaga wazi wowe klima y'Igitega wewe ariko Neri c'est jardin shaka kumva umutwe uruhutse neza caja muri jardin wanje nkara amashugwe nkara ibiti nkumva kayaga naca sasa akarago muri jardin acanga yamagutya ibiti bigira hwa yo reka ko kwa kene bashaka kayaga baca baronderaga ngira ngo muri weekend bakaraba ko afite umwanya bagacagenda mwe mu mapark naho nyene bari hanga $50 kwinjira mbwajewe none umvugo buzima butaryoshe ako ntabacavuga ati tugusumvya amahera sinibaza ko benshi basumvya amahera mu kumufuko w'umuntu bagira beef I'm ready beef I'm ready aha mu Burundi bwacu Imana yaduhaye bwiza umuntu afise influence yaba mu bagabo ni Neri nazi ndabisubiyemwo bikuje uvyakira ureke kuvyakira umuntu afise influence ngaha mu gihugu cyacu wa mbere ni Neri nazi abandi bose baza guhera ku nimero 10 c'est franchement la vérité Neri jewe nzobura influence kuko naho byoshika ejo nkapfa ngani haragera ko mfa Imana irazi ibikorwa nkora nkorera abantu ntiharagera mugabo nzopfa ariko mu gihe Neri natagihari Imana ikimpaye ububasha bw'umunwa n'umutwe n'ubwenge jewe nta muntu azosumbya influence sauf que le Dieu tout puissant vous ati Neri harageze gendurera abana Harigiye nabo bantu uzosanga ibonye nerazi jewe nk'ubu abantu bokumva ngo natwaye inda ama scandale yo bakuri réseaux sociaux
kumva aho nyene ngo neri yarongo urati skandale zo kuri rezo sosio cewe uko nzi kose no si wenda kubwira je ngize live Instagram skandale kuri ntoze kuri YouTube skandale kuri TikTok baragenda bagaposta ma live you want kandi it's fine jewe mu Burundi bwose no mu ba diaspora umuntu afise influence ni Nerinate Queen of Base 257 dada wa taifa abo bandi muva ngo naba influence baza kuhera ku nimero 10 gusubira inyuma parce que jewe no musi ndashobora guhaguruka nkavuga ikintu ukazuwera ico kintu ngo yere kirakunze none ubuhibo jewe no musi abamama bubatse ubu ni wasigaye mfise abafana number 1 kubera iki urazi abamama rega barashigikirana ninde muntu yahagurutse akavuga ati ndafashe ingingo yo kuza ndaposta bahabara babagabo ninde Nerinate ni jewe uwo bamama bavuga ati neri we turagukunda hano se neri turagufara zigangira nubwo kubera iki jewe jeoze guhaguruka ndavuga ati no wamuhabarawe kubera iki uri kurabuza amahoro umugore wo munzu byari warabonye abakobwa bataye umutima bagiye gutera ku nzu y'umumama mukinanira bagenda kumutera ngo bagiye kumukuramwe inda umumama afise inda y'imvukira ibinda irivuka isigaje ngira nkuko zikumene inusivuga ngo bagiye kumutera muhiri wiwe yapameme 2 semaines bibaye je umumama aravuga ati ndatewe je la connais pas mugabo n'umuntu araba amastati yanje ankurikirana ama live yanje aravuga ati ibintu ugira nukuri turagushigikira abahabara I don't understand what kind of woman to be mu Burundi ubu aho abantu dusigaye twumva yuko tungana n'umugore wo munzu bo uruhara abagabo je sindabata ubu rero abahabara nabo basanze ngo neri uradupostinga erega jare n'abahora bihisha mu makonti anonyme bakaza ngo bashaka kumenasa bavuga ati umviriza jewe omomenasa pa jewe ntushobora kumenasa bwira ndaguhe adresse canke ugire tere erega juste je ndagwana c'est vrai juste je ndagwana ndagweruka kera juste je te dis franchement la vérité jewe ndinga ari umuntu mpigiye kandi uwo muntu tukazohura nzamenye ko ufite nzomupasuza ikintu nzafise nzomushishura hamaje tugwana ucura bibiro je nta biro 50 mima nta biro 50 mima mugabo je umuntu avyibushe jewe no mwihanga jewe rega je ndagwana juste nkantu urambona nagwaye jewe ndagwana juste kandi jewe ndagwana bien je mfise ishavuri ibi ntumbone mfise umunwa muremure no kugwana ndagwana ugwana bakugize iki habaye iki habaye iki rero nk'umuntu akwagiriza ngo wamwisungo ngo urumwicanye ngo uri kugira propaganda yo kwica abantu uwo muntu wogenda utamutabiye amakofi ndamuhaye gasopo umusi yambonye akumva aho nerari canke akumva yuko aza guhurira ahantu nerari cege nkamubona mbaye ndababwira jewe tuzoburana izo kumutabura no kumuha amahera yo kugura imiti Chanda just ndavugiye nga ari izi wagiye ku marezo sosio ngo namwise ngo n'umuspy ari izi wagiye aravuga ngo agatwe kiwe ngo nagashese umusi twahuye nuko nari natenyene nsiga nibera igiteka umusi twahuye juste wallahi just uramaze kujya ikofe gikirato ntajuraye ngo ntakwihanira no ntakwihanira abo baba rero baza bamenasa fais attention je ndabwiye ati no duhure erega duhuye juste je sindagukora je mfise abantu tugendana nibo bagushishu kandi wowe uritwara naco turariha amahera yo kukuvuza bati opeje jewe namushishuye nambwire nangahe ndamuha amahera aje kwivuza mugabo kinjira ikanaho mushishuru mukubita ahantu hatari riske ngo arabe ega rero abantu banamagara baba bafise ibigwara byinshi
umukubise ni kofe juste uzubona guye hasi turi ngaho nyene uriko uratubwira ibintu bikomeye Nelly uti abahabara bameze imisi bakumenasa no bamwe barame uretse gituma bamenasa juste ni kubera ndabakariye rega ndababangamiye uretse kuguposta kuri rezo sociaux na influence umuntu aba afise adashobora kugenda no musi yicare kuri comptoir cyangwa jo asohokana bati wa wundi bakubita wa uki wundi yagenda kugira ibi rega rero na ijyaka abantu benshi baravuze ati no kaya ijyaka yujya mu mama bagiye gutera muhira baravuze ati oya byo bintu kwiki batabugaranye abantu babanye gutuze tubakubite birabaho no juste umumama afisi ndaho je kumutera muhiri wiwe uje gukora iki uje bakaza bavuga ngo tuje ngo kuyikurayo abahabara juste ivyo bira ariko iyo ndera abarundi kazi bafise erega sivyo gusa hari n'abandi bakobwa kandi babiharaye samedi hari abakobwa bagiye gutera kuri business y'umugenzi wanje ayumvuze cyane cangerera n'amantuze nakumegangize na crise more ufite bagiye no kuri samedi gaejo bagiye kuri business y'umugenzi wanje ntaba mu Burundi abahanze bagenda bagiye gutera kavuyo kirabye abakozi biwe kubera iki mutabafashe video tubamara amazi ngo twatinye twibaje ko bazeranye ikintu cyo kugirira nabi patrone wacu ibi bintu ngo ni nakaya byinvestishijemo ngo tuzomubwira ngo wa mugore wiwe ngo yuko no uwo muntu nta n'umugore afise nta n'ubwo banagendana nta nakimwe mugabo kumva ko sinzi ejise tubandare jewe abanza bambwira utujambo bazamwira ngo zuraposta n'abagabo ngo bo bagore baza kukubwira ivyo bintu ngo uzibo yuko ngo nabone ngo aribo baturondera none umugore nane ndagufatiye ku mugabo wanje ndakubaza neza na neza icurondera ku mugabo wanje ngo bagabo ngo bagumiza muhira bagira ibiki no mwe mwabahabara murafise ingeso yuko ubaye muhabara w'umugabo w'uwundi ushaka no kumenya sa famille ushaka no kumenya umugore wiwe cyatumye amushira mu rugo we ntacyuzi wewe uguma icyo tumaje nkunda indirimbo z'abaswahi wewe uguma uri umucepuko uyu n'umugore wo mu nzu ivyo nza byose biba umugabo ntazoza kudefanda wewe umucepuko azoza kudefanda umugore wo mu nzu premier bureau Kwa kumwita premier umukenyezi wiwe femme de foyer mama wa nyumba ina wabana yego barababesha wewe nyamba je naravuze juste neza arabavuze ngo yango mu bujumbura twobaho gute ibiki baturihira inzu ibiki nibiki umviriza juste uri umuhabara w'umuntu bikaba bishika on sait jamais birashobora gushika ugakunda umugabo yubatse cyangwa umugabo akagukunda mugabo umugabo agashaka ko mubigira prive ko nabashaka ko umugabo re abimenya wayi wewe utoje utwo duke ugatekana muhira juste hama ejo bukeye ubandanye ubuzima bwawe hageze yo kubivavanura nawo kuba kubwi wawe kubera ko ushaka kuza kuvogera urugo rw'abandi kubera ko ushaka ko none umugabo ashitse mu rugo ubuzi yuko hariho umugore n'abana afise umuryango kubera ko ushaka kuguma mu telefone ageze mu rugo ni mwihe discipline reka kurondera umugabo yageze mu rugo yagiye gukazi muvugane musabe timing yiwe peut-être umuvugishe hama wewe reka kumenya umugore wiwe kandi wese uwo mugabo utije sinkeneye yuko n'umugore waje ubona ko turi kumwe canke turiko dusohokera ahantu hari public aha hari ibintu nagufatira inzu mu kinyangonge agupangire hamaze ari inyavya gusanga yo mugabo ubigira ibangureke ku ariko n'abakobwa b'imitwe yanyu ko mutagira n'ubwenge bamuri amafilme none umugore arinda za kukumenya gute wowe wihaye pene yo kumumenya utangwa ngo mbega erega jewe nijewe ndi ngezweho warubizi burategura kuva mwiyo nzu burapanga ibintu vyawe byose burapanga imizigo n'utwo twana twawe muveho ndi mukuza mu nzu ikabihora biba nivyo ndiko ndavuga nigayo n'amaplainte abavyeyi abagore bahora bambwira
Burundi nyene hariho n'abatakinjira mu nzu z'abagabo mugabo ziri zijamwa izo modoka bambe zijamwa bahabara batakicinjira mu modoka rero n'abadiaspora hariya hanze je hari abagore ba diaspora bamaze kumbwira abagabo babo bafise amazu ngaha ibujumbura cyane nta mu Kigobe bafise amazu yabo abamwe bahabara babo cyangwa muhabara ni wagenda gutoza amahera yo kukweza caranga ibi bintu bitangura bukeye ganera bivuze kubera nere ari umuntu akoresha ama réseaux sociaux jewe rero kubera réseaux sociaux zanje ndaba posting kandi urabona ko bahabara amaza posting munyuma urabona ko mpora ndabakura bahora baca baza bamwe bakambwira ati nivyo mbwa naramuhevye ujya mugabo ndagusaba unkureko zana amafaranga ushanda gukureko ngurabona ngo bigashikira mama bigashikira papa biki ziko rero n'abana iwabo baba ari abategetsi usanga n'abana baba depite usanga je wari nkawe rafa pasi na poste zubona mu depite umuhabara umuntu ara telefona bikoreko papa rero abanyengozi rero nibo postinga cyane ni mutayi wanyu ruguru twese twarasuye twagiye kurondera amahera YouTube ni mutayi wanyu ruguru mu gisagara munabambaniya mu gisagara ngo baturira amazu batugirira ibiki no moi je peux pas accepter ça ndabivugiye nga kwa juste gaere jewe nzo gupostinga hama ni wabona ushaka kugira brother friend na Nerina ati kuri kwimana jewe yo nuko yene sigaye ndi mu business woman nyene chewe no guha ndaguha address namba yatisanga hama ndabyandika kuri stats ya Snapchat ya Instagram sanga mbaha adresse niyi uraza cyangwa usange kuri jaride ko nziko kuri jaride ntiwinjira abazamu banje babokata umutwe abazamu banje bakwemera ko winjira kuri jaride bakwemere ntabwo buhurugira ukavuga ati aba bantu batelefona abagore n'ubushira soni basinye imbere y'Imana n'abantu hari abambwiye ngo neri ivyo bintu uri kuragirane ngo neri ivyo bintu uri kuragirane ngurira ngo bazo gutangira amahera ngo bagukubite kugirire nabi mu Burundi nzopfa hageze hari gihe rega uyo wahaye amafaranga ashobora kushikira twaja tudiringa gacaza kuguhindukirira wewe hugusumba ibijumba gutwara imbwa si umugari bakiye uwo wagiye guha amahera waje kurondera Neri arashobora kuza bati impambo ni sawa nibiki urabona Neri uku okay yaguhaye angahe genda umumpereze ingahe akacaza gaca guhindukira akagushishura gacuta takugirira nawe ma heureusement jewe nta bibingirira abantu nta bibingirira abantu Nina Nera adakunda kwitwarira abantu mu butungane kubera iki mu mico jewe nahawe jewe sinzi gukorera ikibi umuntu kuko umuntu agushitse mu butungane ubwa mbere abari kwagutesha umwanya ubwa mbere abari kwagira abari kwarakwandagaza ikindi naco bari kwaragucreate amadoshe bashaka kwicira ntuze abari kwashaka kwicira akazi judiciaire ya why utwara umuntu mu butungane I don't like nyambara umuntu dufitaniye amadeni novuga ati okay reka tuvugane ndakuriye mwaje simunde mugabo rero navuga ati jya mu butungane naco nzitaba ati okay mugabo I don't like ibintu by'ubutungane je ntavyo nkunda vraiment ntavyo nkunda ntavyo nkunda cyane cyo gituma jewe navuze gutya juste uwo nzorenganya raja mu butungane hari nundi bambwiye ngo agira ngo anyitwarire ari wundi bambwiye juste ari muri ya dossier yanje muri babandi twagirana kiya kibazo ngo agira ngo anyitwarire sinzi wazinanye ngo n'umuprocureur ari hano atwara parkiri hano yo nganye gisagara ca Bujumbura navuze ati no je mbigitega munyitware Bujumbura kubera iki umuduga igitega munyitwarire beho uyo muntu byitwa ngo barazinanye twe naho nidufise aho twatwuzinanye peut-être kuba kwitwarire kubera afise uwo bazinanye cyane ko akeneye rero nararindiriye rega yaciye nk'ukwezi babimbwiye nararindiriye nababwiye umviriza ashaka kwitwara i Bujumbura ntaco aritwara mugabo convocation tuzoyiraba ariko ndazi ko ataho bizoja ni canka duga igitega yarakujijiki écoute juste umuntu je te dis franchement la vérité
umuntu atantsinze muri 2020 bijya ka urayibuka my dear naho zonkura 2025 umuntu urabona kijya gihe byarabananiye urabizi wewe byaranse ibyo bashaka kaje navuze ati no reka tuje mu butungane hama hakore turabe tugire guca aturabe ukuri kandi turabe ubushobozi umuntu afise none byahereye cyege wawe yumva gute witwariwe n'abantu barenga 5 bari 10 bari 11 ahubwo abakenyezi bangaye n'abashigana hayo bari banga mugabo wose uri kurara ubuzima bwabo bagiye baragirira mu nyuma byaranse benshi urabizi ko byanse umwe muri bo ni wari ko aravuga ngo namwise umuspy écoute reka nce mici ntango muco kuri aha ndose akaryo kungaha kuriya cyese nkundawe cyo kwisigura kwanje no gutukana mugabo rarabigize ariko now reka ntango muco jiste urabizi tumaze imisi turi muri je naratanguje challenge nanguza challenge ni se #mypresidentnever chief commander ndavuga ati influenceur et artiste challenge ifoto ya president ukacha we muvuga ati my president intare batinya wowe ni umenya icyo wandika mugabo mbonemwo my president cyangwa mbonemwo chief commander kuravyumva nukuri shimire n'abantu challenge yaritabiriwe ariko abantu bayitabiriye abantu benshi bayitabiriye barivine barayitabiriye baradiplomota barayitabiriye bakoresha umwana n'abandi no ku ma Facebook nk'ama blogger benshi barakoze challenge kuri Twitter hari abantu benshi cyane meme n'abafana banje barakoze challenge batare n'aba influencer n'aba artiste jewe iyo challenge natanguje nuguhamagarira aba artiste bakora mu gisata cha entertainment bakorera yaba bakina amafilme yaba abantu bose bafise ubuntu bw'ubugenegene bari muri entertainment batwagwa na ministere ya jeunesse et culture nibo jewe nahamagariye cyane ndiko nshaka ko bumva yuko nabone hari ibintu byinshi son excellence le président de la République du Burundi ashigikira ugwaruka mu bintu byinshi naratanze akarorero tugiye muri paeje yashinzwe na papa Burundi ndavuga ati paeje ivyo ni biganiro nagize kuri X twikingire indwara ya karanda mpox haraheze iminsi twarinjiranywe n'indwara ya mpox iyo ndwara ikaba imaze kwibonekeza mu ntara zitandukanye ubufashwe n'iyo ndwara ya mpox arashuha akama uruherehere ku mubiri akagira amasumbi akameneka umutwe agakorora agacika intege akababara mu mitsi no mu mugongo ugize kimwe muri ivyo bimenyetso cunyarukira ku ivuriro rikwegereye kandi iyo ndwara ivugwa ku buntu none iyo ndwara twoyirinda gute twokaraba neza kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni canke tugakoresha umuti wica imigera twokwirinda gushurashura ku mugabo yahora agwaye yo kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mu kiringo c'amezi 3 asohotse ibitaro kuko imigera ibicibonekeza mu ntanga ziwe twokwirinda gukora ahantu canke ku bintu vyakozwe ko n'ufise uwo mugera tukirinda no kuramukanya dukora nako twokwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu gukora ku bikoko bigwaye vyipfishije canke kurya inyama zavyo twese hamwe dusabwa kwikingira no gukingira abandi indwara ya mpox mu gushira mu ngira impanuro twama duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu ubwo n'ubutumwa muhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida paeje uravye harimo abantu benshi bitatemeti baronse ingurane izo ngurane bazironse kubera ari umugambi wande wanye n'icubahiro
akarorero ba Farias yararonse 100 naravuze miliyoni vara ba Farias ndavuga ba Vishurove ba Mastalende barimo ndavuga twebwe ndavuga ba Miss Burundi 2020 wese ubu harimo Miss Burundi 2023 rimwe na wene yararose yaragiye muri formation baze ko nawe namayara yamuhaye arashigikira abakiginga urati ko yamuhaye inka ba Bface yarabahaye urabona muri press conference ya Son Excellence muri Nkerebutsi Day ba mutima bama bashigikiwe ba ide force bagenda kwanima abastore bagenda ku performing imbere ya Son Excellence none kubera iki mwebwe mutohaguruka umushigikire naho ntabashigikira juste tuvugisha ukuri ivyo hari baro batari babizi babucuti ntibahawe none umuntu aguhaye urati ingurube yayigugwa agakwavura ziko umukwavu ugeze kuri 70,000 kamwe kaboneka 70,000 50,000 ni make ayo bwavyaye ari bwinshi arakwiye ofete jewe ndavuga ati ibi bintu tubivuge duhaguruke nk'umuntu afise influence je wanashima juste ndi mu bantu banashavuye cyane ndanaheba ndavuga ati communication y'ikora iki babigoye ko atuka Son Excellence je narabivuze muri espace kandi ubibonye ubu imvugo ziriko ziraza ukuntu abantu bose bariko baravuga cyane ubu ndavuga ati dushaka kwemera abantu bahagarara bagatuka umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi dufise influence natwebwe duhaguruke tugirene tumuvugire tumwereke yuko ari papa wacu papa w'igihugu turagira espace ya je ya mbere iranka bivanye na connection ari ifise ndagenda ndarondera connection nziza mugabo ikintu cyace kihaba hariho murundi w'umutima aba hanze igihugu yiga mu umunyeshuri yiga muri Kristo aravuga ati Neri reka no organize espace mbwira uko babigira wowe ucuza kuko ndabona kino kintu turimwo twatanguje n'igikorwa gikomeye akiragira espace turaja muri espace ndayijamo ndayigiyemwo haca habamwo abantu bari hanze y'igihugu bariko baragira analyse y'abantu bakoresha ama réseaux sociaux ko baposta ibintu negative ku gihugu uranyumva jiste yego espace neri bamutumiriyemwe arimwo sinera avuze n'ivyo biganiro vyabo bakora twe turiko tuvuga tuti abantu bafite influence kirazira ko muvuga ibitagenda neza ku gihugu mugihe muri ba muri ico gihugu mwe muhari kugira muvuga ivyiza vy'igihugu kuko nta muntu umwe influencer yoje kuri X yiwe akavuga ngo umupakura cafuye birumvikana umu influencer uvuga yuko utezi uri kurerekana ishusho ngiza y'igihugu twumvikane jise gaye ucugenda ucutangura kuvuga ngo ubukene bugiye kwica abantu sinzi kuri kuranaho yego ivyo nivyo rero twebwe twari twatanguje kugira bihave umu influencer yumve yuko none kibazo cyace kibaye kugira mutangure habe ikibazo cyavuye hewe ni wumve ko ikibazo kubera Neri natari muri yo espace ari watwi asanzwe ko jira ravuze ko ari abansi banje asanzwe afitanye ikibazo nabo basanzwe tutahuza urumva niwe ariko arata kubera ya influence fise Neri yagumuye imbonera kure ivyo nta nivyo ngira wamenye warugwaye Neri yagumuye imbonera kure Neri ari muri propaganda yo kwicisha abandi ba influencer bo mu Burundi Neri ariko afata ku nguvu aba artiste ngo baposte ngo Son Excellence ku nguvu Neri no I don't understand people I fete sishobora gutahura wewe personnellement ukigenda ufata video ukigenda kuvuga n'ivyo twe tutavuze muri ya espace ngo bampiganira ngo kuva kera ngo bazoncisha umutwe wanje ngo ndi umunyarwanda avanze ngo n'umurundi can you imagine ivyo bintu urashaka kuja ngaho ukafata video ukabivuga juste abantu bose ngo ni Neri nati Jesus ahubwo no mugiguye neza na neza nkamudida abantu bagacavuga ati Neri yamudize nivyo kandi vyabaye none uwo muntu waramuvuze mu izina juste juste nakubwiye espace même si nari kumuvuga mu izina naho noba namuvuze mu izina eske
ivyo yumvise yuko bamwise ngo n'umuspy juste uratse kwita umuntu n'umuspy akavuga ati ngo wajyonyi ngo muri bibihe ngo si ibintu byo kwita umuntu ku ushatse kuvuga yuko mu Burundi turabicanye ibintu vyose yagiye arapostinga ku gihugu ko batarigera banamufata banamubaza ati ko ariko positive mbeko yavuze ati nogenda mu matora ntiyamamaza abo mu Kanyaro akavuga ati nzogenda mu Kanyaro kubatora eske none leta kwitigeze ivugitire kuno muntu tumugire ko amatohoza ko wumva le kwande bari menace mu gihugu jewe ndazi juste le kwandeze bafite business ngaha bafite amafaranga bacuruza babayeho neza juste turafise ama eglise y'abanyamurenge ngaha turafise abanyamurenge baba za Kigobe hehe biriko ariko barasenga mu mazu yabo bagira amasengesho bagenda gusenga za Mutakura za Nyakabiga muri ville centre ville hari no murumva ngo bugari rusengero ntawuhari en fait ibintu turi muri 2025 ibintu vyo kuzanga ku marezo soso mukumvisha abantu yuko mu Burundi hariho amacyakubiri ko tudakunda abantu ngo ndi umunyarwanda ndi umurundi ndi mukino come on guy wowe nyene we influencer ni wowe uri kuragumura abantu ahubwo kuko nacyo uri kurafasha ushatse kwigira victime ushatse kuzanga haneri babore ko ari umwicanyi my dear neri nta muntu numwe n'Imana yo mu ijuru ntizobinirwa kwemerera finalement kandi cyo shirako heureusement abarundi baraciye ubwenge umurundi w'ubu n'umujene ntuzoza kumubwira ngo ibi nibi nibakwemerera barateye ivyatsi ivyo bintu baravuga ati teshute ivyo bintu twebwe ntavyo dushobora gushigikira ama commentaire presque yose udiko jewe n'ama espace yo mu Rwanda bampamagaye gende muri zo espace zabo ngo ngira nishisha abantu ndavuga kweri ivyo vy'uwo mukobwa nyine ngo nimvuge ngo ari abanyamurenge bariko baranyuruzwa ndavuga jewe Akizimana ni wewe wabikuye kuri Facebook ni wewe wabikuye kuri rezo socio nushaka neri natsa cabivuga ngo twemeze ko ivyo uri kurakora atari ivyo ugenda uvugire ngo abanyamurenge ko bariko baranyuruzwa jise gaere wowe urakomeye mu mutwe jewe akubwiye yuko tipe modipe ukafata jewe Akizimana je nababiye atumiriza je nabaye umenyesha amakuru naragize ama reportage jewe ndaza karanga mutima narigishijwe naragurose coaching ikwiye jewe communication ndayizi wowe ntushobora kuza umanipire ntibiba nimugumana ivyo nyambari umunyarwanda ariko aramererwa nayo mu Burundi nimugumana ivyo mugatwe ico tuzi abanyarwanda bayeho neza bafise ama business wowe ufise abavyeyi bawe papa wari umurundi mama wari umunyarwanda kazi bose babayeho neza mu gihugu baba ntangorane bifitiye mugabo wo mu influencer ni wowe ucyubikreya ugiye kubivuga urifata video turafise ba Monia Fleur bafise abavyeyi babiri Monia Fleur ko atabivuze turafise Sultan Suleiman ari wakuronka ubwene gihugu mama wari umunyarwanda muri agora n'abanyarwanda bafise ama business bakorera no en fait sinzi ukuntu ushobora kubivuga mu bisanzwe hariho ibintu twebwe nyene abakoresha réseaux sociaux ona twebwe nyene abakoresha réseaux sociaux tutarabanye hagati yacu hariho n'abambabarire gukoresha no jambo hariho n'abariko barashaka kugumura abandi kuko nishobora kuba uri je naravuze ati ukaba uri mu gihugu cy'u Burundi ukabuzi ibintu turimwo ingwano turimwo kuri réseaux sociaux ukabona yuko udashobora kuvugira igihugu cy'u Burundi tuvire n'ubundi abisubiyemo narabivuze none reka kuvugira igihugu cyawe kubera ikijisi uzi yuko ukore ufise platform abantu bagukurikirana utovuga igihugu cy'iwawe umujene wese ahari yumve ko akwiye kuvugira igihugu ciwe umujene wese ahari yumve yuko ata muntu uwo muri 2025 yoza kumuhendesha amajambo canka mubwira ati ibi nibi cyo bitwara bavuga ati abajene tube tubereye mu saku twibereye mu busutwa naco gituma twebwe
hageze yuko tuvugira president ntituzokwemera ko bamutuka tuzomuvugira kuko aradutwara ico nico kuko president nuwacu twese ntabwo president ari umugambwe ivyo bintu babitandukanye uri kutubwira ibintu bikomeye ni incuro nyinshi neritwa tubona haguruka kavuga ati iki kintu gihagarare dusigaye dufise aba influenceurs bamwe bagenda mu bari ugasanga ntibarishe babigeme n'ibindi byinshi cyane ariko tugaruke gatoya Neri uravye ino Saint Valentin watubwiye yuko atabastare benshi bayihimbaje ugereranije n'iyindi myaka mbega tuvuge ko ari ibibazo yuko basigaye bakunda ibintu byabo bibe loki cyangwa naho abastare urukundo rutera ruhera ofete urabona abastare sinzi ko babuze amafaranga oya kuko ntituzi imifuko yabo ngo bagire ry'amashofu bagire sepa babukinga ahantu bagire ibiki umugore nibaza yuko sinzi nibaza yuko ari ugutahura kuri bo kandi nk'abastare dufise ubu bari trend benshi ni nouvelle génération benshi ntibashobora kuba muri ubwo buzima parce que ntiharagera aho boshobora ngo mfise umukunzi ndamugerera ibino ntabajya ba dramati ba rinoji ndiko mvuga generation ndagaruka ku bantu ba kera dramati rinoji bakiriku urabona na daboje yaravyaye mugabo ntiyigeze anagira na nuze na Saint Valentin kujya mu mukunzi wiwe bavyara usanga akiri mu kiriri yavyaye Yesu cyo kiriri cy'umwaka cy'amezi angahe none bo baba abastare je nakubwiye ati aba bastare bacu izi generation shasha ziracyafise abakobwa erega bafana babona abakobwa ushaka aje gupostinga ngo my wonderful mbebe ngo my what my everything aje gupostinga abafana bace bamuva ko babakobwa egare bafana bajya bahungu kubera bizera yuko peut-être muri fitira zo mubera ari umucrash wiwe bazobonana rushaka muhebe rega nakubwiye rega naho daboje yavyaye mije bisigura kujya ari umugore wiwe kandi numva ngo barabana bakaba babana rero ifoko intwaro zibijemwo ari yerekane ko yagize etat civile kuko urazi ko mu Burundi kirazira kubana n'umukobwa mutagira etat civile urabizi mutubakanye mari femme urabizi ko mu Burundi tegeko rirahari barabaca amande hama mugabo ndamutejeje inzego mugabo nivyo rega ni discipline ibintu byo kubana gutyo mubana ibiki ariyo n'abandi navuze ngaha nabo nyene babana bataragira etat civile Bruce na Davina namwebwe ni mugire etat civile nabone none warigeze ubona Bruce na Davina bagira ibintu vya Saint Valentin kandi babana mu nzu bagira ngo bayamamo Saint Valentin amashofu nyene byo kubesha abantu Saint Valentin satubi warigeze rega satubi nta mukunzi afise newese yawe urobore satubirega nta mukunzi warigeze ubona na mipro wa posta bari batari bamaraya ntabyo bagira ibiki wewe bace bahebwa ovore bace bahebwa erega bisanzwe ego bisanzwe ikintu gihari mu bisanzwe juste ntibashobora arashaka no kunamupostinga ashobora kunamupostinga mugaka mupostinga atanamukunda kubera usanga umukobwa yamufurishije postinga babone ko wapostinze ninde yapostinze ubundi je mbwira abapostinze abanzi ntabona boye peut-être ngiraje ntaravye amastat no fizo n'umugore hari ibintu by'amashosho wabonye hajya bo bashaka kuvuga ati twe turashaje twe turi monsieur madame ngabo Saint Valentin ntibirabangura monsieur madame uramugirira akantu kamutegurira umugabo wawe akantu umugore wawe ukamutegurira akantu ako Farez ushobora gusanga yarafise nk'ikiraka ca concert ntavyo nzi sinkunda kusisinge mukurikirana cyane ivyo kuvagire aviriye mu Burundi nawe urabona ko yazimye atakiri trend atakivugwa cyane urabona n'imiziki urabona umudi nkarasinziriye
ariko agoma ateramisha abakunzi biwe kuri TikTok gabo nivyo sava nakazi turamutse cyane Farias Big Fizo akubwira ngo Fizo baby cyaro kunavyinjira boko bajya n'aba artiste bakuze badakeneye ibintu by'amabuzz badakeneye ibintu byo kubasakurizako umva ico gituma nivyo bindi urumva bivana n'ukuntu babanye n'umugore wiwe mugabe ibintu vya Saint Valentin haba hakenewe ajya amashofu bakatwereka ajya amashofu as an artist public figure nyene bakatwereka tukabona yagize shofu nyene yafashe muri hotel yagize ibintu biri shoshosho bigahera kuri rezo sosio akakwita kabeza tuma duse n'abasozera twavuze ku bintu byinshi cyane nize impanuro uhereje abagabo n'abagore bo mu nzu nize impanuro uhereje abahabara nabujya twabikoreye ko jise ntaco no bivuga ko cyane jewe nzu ikintu njejwe kugira njeje kuvuga kandi nzobivuga ivyo bazoza kumbwira ivyo bazoza kumbwira umuhabara yagize ibinzo mu posta abazonzanira ngo uyu mugabo nawe ngo ahenda abakobwa ahenda abana ngo ndafise dossier ntaravuga mugabo ndacayiga ko cyane ko je narakubwiye ko napfa kuvuga umugabo azonzanira ngo uyu mugabo arahenda abana bimeze kunuku nzobivuga uko jewe naramaze kubona yuko platform yanje ntabwo ari platform gusa y'insaku ni platform itorera inyishu ibibazo byinshi cyane muri vie sociale naramaze kubibona mu gihe maze kubibona sishobora guca ndayanje ako nzobikora kuko ni Imana yo mu ijuru yampaye uwo muhamagaro itahaye Juste Gaël umuhamagaro itahaye cameraman uwo muhamagaro itahaye abandi iza kubuha jewe nuko izi herma agaciro kijwi ryanje nico gituma rero umuhabara bazoza kumpa nzomuposta kandi umuhabara akazoza yamaze iminsi namupostinze y'amaramaye jewe barabizi ko ntabasaba musi ya 500,000 kugira ndagukureka barabizi musi ya 500,000 ndakubwira sinshobora ndakugiriye akagongwe kubera ubundiriye ndemera nk'iraki zitatu naho nyene sindabigira cyane mugabo benshi mpora ndabakura ko bampaye iraki zitanu babihevye canke baba ariko baransaba ndabakureko mugabo mba ndababwira ati banturindire ndi mu kazi kenshi mugabo mba ndiko ndashaka ko bagoma bakubona abantu mugabo hari abanyegera bakandirira bakansaba bati rire mikaje 500,000 registre je dis franchement la vérité kandi baze juste n'igituma aba bagore bubatse ari n'abana beza uzi ko hora bansaba ngo nkure ko bahaba akansaba neri oya ryari shavu mukure ko neri basi abati madame s'il te plaît wajundirira nabigize ubu rero imiryango irahagurutse irahagurutse batanga kurondera kikao cha famille bariko bashaka mugirana inama muvugane ubu rero uca kandamukure ko araguma ko rezo sosio zanje baritwara rezo sosio zanje ntabi nuko reka nabashimire ndabashimire muri mu murabana natwe gutamura mugaza mbese biranabaza ariko mwana mutego kwa rukundo kuri micro ari Juste Gaël Academy from our second Black Machine Black Babesha, hasta la vista. Hola, ushulo mushulo. Ushla non.